ibabaje, ni inkuru iteye agahinda irebana n'ubwicanyi buriko burakorerwa abarundi bikozwe n'iperereza ry'u Burundi, ndetse benshi mu barundi bakaba batanguye kwibaza icyo bacumuye ku Mana kugeza aho ubutegetsi bwagakwiye kubakingira aribwo buriko burabakorera ikibi kibishe, ndetse benshi mu barundi bakaba bari guhitamo guhunga igihugu ndetse no gukora ibindi bikorwa biteye ubwoba birimo kwifatanya n'imirwi yitwaje ibigwanisho iri mu karere. Ibi byose bakabikora mu buryo bwo kwihebura ndetse no mu buryo bwo kubona ko leta yabataye, leta itakibanezwe, ndetse leta biboneka neza ko idakorera abarundi by'ukuri ahubwo ikorera akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Benshi bakemeza ko iyi leta ihari ico imariye abenegihugu ataco uretse kubicira ubusa ndetse no kubaboreza igufa umwanya n'umwanya. Umupolisi yahamagaye Audace ico yitungiye nawe nyine yaranyurujwe, ntawuzi irengero rya Benjamin Nzambimana, ndetse amakuru adushikira aremeza ko boba baramaze kwicwa, ndetse bikaba byarakozwe ku itegeko ry'utwara igihugu c'u Burundi. Ibi byose akaba ari ikimenyetso kitabesha ko abarundi bari mu mwiheburo uteye ubwoba, ndetse abarundi badafise uwo kubatabara mu gihe inzego z'igihugu zagakwiye gukingira abanyagihugu arizo ziriko zirakoreshwa mu kwica abanyagihugu. Ni byinshi twabateguriye aho tugiye kugaruka ku mabi atagira izina ari gukorwa n'iperereza ry'u Burundi, ndetse tukaza no kugaruka ku inyuruzwa rya Audace ico yitungiye ndetse na Benjamin Nzabimana n'abandi batari bakeya bamaze iminsi banyuruzwa n'iperereza bagatorwa ari ibiziga. Umupolisi yahamagaye Audace ico yitungiye nawe nyine yaranyurujwe bunyamaswa, nta muzi irengero rya Benjamin Nzabimana. Ejo haheze twarabahaye inkuru y'inyuruzwa rya Audace ico yitungiye, yaheruka gukubirukira mu gisirikare c'u Burundi, yahoze akora kuri hôpital militaire i Bujumbura, ubu yakora ku bitaro bita kwa Binagana. Audace yanyurujwe ku munsi w'Imana uheze igenekerezo rya 21 ukwezi kw'Icyenda 2025 mu gatondo avuye gusenga mu ikambi ya Ngagara, afatwa n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi bari muri community y'ibiyo bitabona mu gihe yariko yinjira ku Mutakura ageze ku kiraro ca Nyabagera. Tubibutse ko yafashwe ari kumwe n'umuhungu wiwe mutoyi hamwe n'uwundi muntu w'umugabo atamenyekanye. Igishasha twamenye nuko imodoka imushikirije uyu mugabo bari bari kumwe ari we nyine yamusununiriye muri ya community. Abapolisi bayirimwo baca baramwakira baramwinjiza mu kanya isase. Umuntu wese yibaza agahinda k'uyu mwana yiboneye uko se anyuruzwa nyuma akumva ko yoba yarishwe. Mu nkuru twababwiye nuko hariho telefoni y'umupolisi yari yagumye ihamagara Audace ico yitungiye kuva kuwa gatandatu. Audace yarayinubye aranayibwira abaryango n'abagenzi, ariko kandi yavuze ko azoyitaba. Ico atamenye nuko n'uwamuhamagaye yari yamaze gufatwa, yitwa Benjamin Nzambimana. Benjamin Nzambimana yafashwe ate ndetse ninde? Nzambimana Benjamin yavukiye ku mutumba wa Gishingwa muri komine Rutegama intara ya Muramvya mu mwaka w'1977. Arubatse afise abana 4, aba mu gisagara ca Bujumbura. Yahoze mu gisirikare ca kera Exfab, ariko aho habereye kuvanga n'abahoze ku rugamba muri 2005 Benjamin yaciye aja mu gipolisi c'u Burundi. Muri kino gihe ni umushoferi mu gipolisi akorera ahitwa Mitakataka mu ntara ya Bubanza yahahora. Umupolisi Benjamin Nzambimana yarabuzwe irengero ryiwe kuva kuwa gatanu igenekerezo rya 19 ukwezi kw'Icyenda 2025. Abiwe baramubuze ku matelefoni yose. Mu mwanya wa mbere telefoni yaguma ku murongo kuri WhatsApp, ariko inyuma y'ifatwa rya Audace ico yitungiye yahavuye ivako. Ubu telefoni zirazimije. Abo ku kazi kiwe barahamagaye ruguru muhira babaza ko Benjamin yoba ariyo, basanga siyo ari.
Hari haciye umwaka mu muryango wa Benjamin Nzabonimana hanyurujwe umubyara we yitwa Edouard Ndayisenga, yari umwigisha mu Rutegama mu Kaniga. Yanyurujwe n'uwatwara iperereza mu ntara ya Muramvya Nicolas Mugande. Kugeza ubu nta gakuru ka Edouard Ndayisenga. Abantu bariko baranyuruzwa ku bwinshi nk'uko twabivuze mu nkuru y'ejo, hari abantu benshi bariko baranyuruzwa inyuma y'ifatwa rya Dieudonné Niyukuri batazira Rabini na bagenzi we. Birashoboka ko abariko barafatwa boba ari abakekwa ko kuvugana na Rabini. Amakuru dufise avuga ko hariho n'abandi bafashwe mu kwezi k'umunani imbere ya Rabini. Umuntu wese azi ko yahora avugana na Rabini arakwiriye kwiyubara muri kino gihe. Ukaba uri mu nzego z'umutekano hoho byiza wo kwikinga hakiri kare. Aba bose uko bafatwa niko baborezwa igufa ugasanga birakwegeye abandi. Ubu ni ubugome buteye ubwoba buriko burakorwa na CNDD FDD ndetse bigakorwa n'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru. Abatarakurikiye inkuru y'ejo reka tubabwire uko ibintu byagenze ndetse n'uko uyu Audace Icoyitungiye yafashwe. Yitwa Icoyitungiye Audace, avuka ku mutumba wa Nyamirayaga muri komine Gisozi intara ya Mwaro. Yahora ari umusirikare akukutse vuba. Yakoreye cyane kuri hôpital militaire i Bujumbura. Ubu yakorera ku bitaro bita kwa Binagana. Arubatse afise abana aba ku Mutakura. Ejo haheze ku igenekerezo rya 21 ukwezi kw'icyenda 2025 isaha 4 z'igitondo, Audace Icoyitungiye yari avuye gusenga mu ikambi ya Ngagara. Yari kumwe n'umwana wiwe mutoyi be n'uwundi mugabo. Bari bageze ku cyicaro cya Nyakabega aho bita kwa komine uja ku Mutakura. Audace yari yagumye yitaba telefoni imubaza aho ageze. Niho haza kominite y'igipolisi irimwo abapolisi 3 inyuma n'abandi 2 imbere. Bashika bamucacira baramwuriza. Imodoka ntiyagira imparati. Imodoka yaje izanana ku Mutakura kandi yaciye ikata isubira mu nzira za Mutakura. Abe bararondeje mu Gashokazo n'Icibitoki, Bubanza no mwipereza i Bujumbura hafi ya Cathedrale Regina Mundi, hose baramubuze. Hari umupolisi Audace Icoyitungiye yari yakekwa. Uwo nawe yaranyurujwe kwababwiye kuko yagumye amuhamagara umwanya n'umwanya, ariko bikaboneka neza ko yarariko aramuhamagara yageze mu iperereza ry'u Burundi. Abarundi batari bake baribaza ibi bintu ibyo ari byo, bakabona ko igihugu cabataye ndetse bakabona ko ata gihugu abarundi bagifise by'ukuri, ahubwo ko ico bafise atacindi ari ubutegetsi bubi cane bukwiye gusezererwa byanze bikunze. Benshi bemeza ko ibintu bimeze nabi cane. Harabagize ico bavuga kuri ibi biriko birakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Umwe yagize ati "Oh my God, uyu mwana yasigaye mu gahinda kanini. Imagine nukuri umwana yabonye batwara umubyeyi wiwe gutyo, ubu igikomere afise mu mutwe urubanza uko amerewe ubu byakuri cane. Imagine mwishire mu kibanza ciwe nukuri. Mana nyakubahwa umubyeyi wa twese, umwubahwa president w'u Burundi, nukuri ibintu uriko urakorera abarundi birateye isoni." Undi nawe yageze ati CNDD FDD niyo mwansi wa mbere w'igihugu c'u Burundi. CNDD nta kindi ishoboye atari ubumenja, ubwicanyi, ubusuma. CNDD FDD iramariye ku icumu abarundi. Aho kabaye ejo bazomutoragura ari ikiziga ngaho mu Nyakabega canke muri Ntahangwa. Ibyo ni bisanzwe mu Burundi bwa CNDD FDD, nta gitangaje kirimo. Gusa turahojeje umuryango wiwe. Undi nawe yagize ati ubu nukugenda kurya kwaba Masayi, nukurondera inkota ubonye uwuje kukwasama ko zibura, none ko leta ariyo ibatuma ntawasama, kuko gufata umuntu atanamanda afise ni ibintu bidasobanutse. Nukuraba ubu nukwikingira impande zose, naho bapolisi nyine ibyabo ni ingorane. Nje narabajije umupolisi ndamubwira nti nkubaze wewe by'ukuri wambaye umwambaro w'imbonerakure iraza ikabwira umunyagihugu ngo tora CFD ariho uri ukaguma
ubyara amaso ngo uri umupolisi kweri yambwiye ngo twe baba baduhaye akanoti. Undi nawe yagize ati none nkaho inzego z'igihugu ntizimaramara guhahamura imiryango nk'uko byungura iki igihugu, kubera iki ufise iyo yagirizwa atoshengezwa imbere y'ubutungane? Intwaro yatowe 100% ishobora kureka ibintu nk'ibyo bikaba bigenze gute? Ibi ni umuvumo ku gihugu, ababikora bakwegera igihugu amahano. Mwibaze nk'uwo mwana batwaye se arorera ukuntu azakura yanga CNDD-FDD. Undi nawe yagize ati sinzi wavuze ngo kubera iki hanyuruzwa ubwoko bumwe, burya uburyo ubyotanga icigwa ni mwaka w'1993 guhera kuri nyakubahwa Ndadaye n'abamufasha kabisa atacamira, baca bahitana n'abandi baratemagura. Sindumva wavuze muri mwebwe zijya mfubyi n'abapfakazi mwahekuye mwibaza ko batava amaraso nk'abandi. Uyu ni ufite inzigo yakahise nawe ushigikiye ibiri gukorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Undi yagize ati birababaje cyane rwose, FDD siyo mbi, ababi ni udutwi tw'indongozi twinyegeje muri iyo basumirinda tugakora kubiri n'iby'uburongozi bukuru buba bwafuditse kandi abo kubagundura ntibikunda. Ariko ku bwanje umuntu yagira ubugizi bwa nabi canke guforoma ikiroberi ni indi akaba ari mu gihugu, ubutungane buhana icaha bukongera bugakingira kiremwa muntu mwisunze amategeko. Mu Burundi hari byinshi byo gukora, kuki abapfingwa bamara imyaka migasho bagaburirwa ndetse bagakorerwa amabi atagira izina. Undi nawe yagize ati reka ubutagatifu bantu b'Imana ku murango izuba riva, kubona mukungwa umuntu hagati yanyu mwasangiye umubiri wa Kristo Yezu mukareka agatwagwa nk'imbagwa murorera, ni ukuri birababaje cyane. Ngo murindiriye imodoka imujane muze kubivuga ku rubuga, umuntu atwawe amaguru adakora hasi murorera vrema kumubizi abo batwaye ari cubica kurabaza kuki mudatabara bene wanyu. Ibi nibyo bamwe n'abandi bibaza. Undi nawe yagize ati ni ukuri nimba dufise inyama n'amaraso kubabikora nabo nyine kweri amaherezo ntazaba meza. Twese hari n'imiryango tubona ituntuye, abana basigaye ari imfubyi, ariko nibaze atari ku kigomba canke gikara cokura inkoko ibundikiye imiswi. Nanzi turakunda inyama, ufise umutima n'ubwenge wo kugaburira inkoko yamenye imiswi yibundikiye ohemukira imiswi kunda y'umunsi umwe. Ni ukuri birababaje kandi birateye isoni ibiriko birakorwa na CNDD-FDD. Imana yonyine niyo gutabara abarundi. Undi nawe yagize ati abantu twese tuzoteba ducike inyeshamba dusubire gutemagurana nk'uko dutwarwa n'inyeshyamba. Ibyo bakora tuzokwihora ku rubyaro rwabo batakiriho no mu myaka 20 iri imbere. Irya mbonera n'akazoza izoba ari iyo kuriha ibyaha biriko birakorwa ubu, ahubwo hazosha gusumba. Uyu niko abyumva, ariko siko bikwiye kugenda. Abarundi barakwiye gushira hamwe bakarwanya uyu mwanzi wabinjiyemo ariwe CNDD-FDD. Abarundi turarushe kandi turaruhijwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Icyo ari cyo Imana izadutabare hakiri kare. Mana yanje tabara uyu mupapa, urabe amasosi y'umugore wiwe hamwe n'ikibondo data wera ikorera wewe nyine uhonyore iyo shetani inyuruza babawe. Ni ukuri birababaje cyane. Tuve kuri aya mabi ari gukorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD yo kunyuruza abarundi, dusimbire ku busuma buriko burakorwa na zimwe mu ndongozi z'igihugu zibunyujije muri Rumiteri. Abanyagihugu barasaba Rumiteri kubasigurira amafaranga iriko iratwara. Ni benshi bariko baridogera ishirahamwe Rumiteri kubera amafaranga bamaze iminsi bakatwa ngo ni ikori rya telefoni. Mu bisanzwe iryo kori rishasha rya leta y'u Burundi ritangwa rimwe mu mwaka, ni 2,400 kuri telefoni bafisiye kuri email yayo. Hari benshi babonye bakatwa 2,400 fabu itariki 20 ukwezi kw'icyenda 2025, kandi babwirwa ko bakwije. Bukeye itariki 21 ukwezi kw'icyenda 2025 baza babona bakaswe ayandi mafaranga ngo ni ikori rya telefone.
Rumitere ntisigura abantu canke ngo ibateguze, abantu bashiramwo udufaranga muri telefoni bakaza babona ubutumwa bababwira ko ya mafaranga arishwe ikori. Abanyagihugu baridoga ko na leta idasigura neza iryo kori, bo babona ko hari haciye igihe gito batanze iryo kori, bagasanga ntibatahuye ingene aka kanya haza hageze gusubira kuritanga. Ikori rya Nestor Ntahontuye. Ikori ku matelefoni ni rimwe mu makori mashasha Nestor Ntahontuye yashizeho mu mezi 6 gusa yamaze ari umushikiranganji w'ikigega ca leta. Uyu mwaka ufise amakori mashasha menshi yashizwe ku munyagihugu, mu gihe ubukene bubandanya kongerekana mu Barundi. Bya bigega Perezida Ndayishimiye akunze kuratira abarundi ko bibogaboga, byo byarongewe rwose amafaranga bikoresha. Aho yahora asumisha imiliyoni 2 ku munsi, ubu yahawe gusumisha imiliyoni 3 ku munsi. Amafaranga y'ingendo ziwe mu mahanga, ayo gukoresha ibikorane, ayo guperereza no gucunga abarundi, ayo yita gushigikira Bonne Initiative n'ayandi menshi atumvikana, yaradugijwe ku rugero rudasanzwe. Nestor Ntahontuye yaciye ashimirwa aba umushikiranganji wa mbere. Aya mafaranga y'urutavanako ariko akatwa abanyagihugu aje inyuma y'indwi imwe gusa Nestor Ntahontuye ahaye umubonano abarwara Rumitere. Uko biri kose umunyagihugu akwiriye kwama asigurirwa neza imbere y'uko amafaranga yiwe ajyanwa. Ibi byose akaba ari ibintu byerekana ubutegetsi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ubutegetsi budakorera abenegihugu, ahubwo ubutegetsi bukorera akarwi gato cane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.